Ndabaramukije mwebwe mwese mwashimye gukurikira no makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Igipolisi c'u Burundi kiramenyesha yuko umupolisi aherutse kuboneka ku mbuga ngurukana umenya ariko atanga ubutumwa mu bibanza bitandukanye yahagaritswe. Uvugira ubwo rwego agashikiriza ko ariko arakurikiranwa ku vyaha vyo gucafuza inzego azagiriza kurya ibiturire atavyemezo abifitiye. Harakwiye ibiganiro hagati y'abadandaza abubatse ibibanza byo kudandarizamwo mu masoko ya leta bakoresheje uburyo bwabo hamwe n'abajejwe gushinga ibiciro ivyo bibanza birihishwa. Ivyo ngo gutyo byoshobora gufasha kwiga ibijanye n'ibiciro vyo korohereza abadandaza bakorera muri ivyo bibanza. Muraze kubikurikira mu kanya nido ryana makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Umupolisi Jerome Niyonkuru yabonetse ku mbuga ngurukana umenyi ariko aratanga ubutumwa ku biturire biribwa mu nzego zitandukanye aherutse guhagarikwa, ariko arabazwa ku vyo yashikirije nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Colonel de Police Nduwimana Desire. Avuga ko uwo mupolisi ari mu biro vy'inyamiramabi yagirizwa kuba yarambitse iceyi inzego z'igihugu kandi atanabifitiye ivyemezo. Ivyo vyose yakoze ngo biratandukanye n'imirimo ajejwe kandi nta n'uwabimutumye. Yihaye umurimo wo kujya kuvuga ubwo butumwa byarabaye, mugabo sakazi yatumwe n'urwego rw'igipolisi rubijejwe, si ujejwe kakazi kubwibutsamana mu gipolisi ekaye nawe tuzi muri ivyo bintu. Caporal de police chef Niyonkuru Jerome yaravuze ibintu byinshi, mbere washaka aranifatira mu gahanga aratuka inzego. Si umugumutsi n'umuntu akomeye, mugabo gushika kuri uyu mwanya ahubwo ari mu biro vy'inyamiramabi ariko arumvirizwa ku makosa yakoze, kuko wamenyesha n'amana bo mu gipolisi ntarimwo, kandi abamenyesha amana bo mu gipolisi barafise bavugira ubutumwa, nawe bigiye yakoze ntawari yabimutumye, niwe yitumye, hanyuma akora n'ibitari byo yararenze amategeko. Yagirizwa kurenga amategeko abiri yo mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha y'u Burundi, bariko bamurabira ku itegeko 264 n'amajana 237. Ku majana 264 bavuga ibijanye na imputation dommageable, irindi kosa niyo bita dénonciation calomnieuse. Ibyo byose n'amategeko ariko aramukurikirana kuko yambitse iceyi urwego kujya siko yari kubikora. Iyo abona yuko hari amakosa yabaye ewe ati nigenda murabe naka yagize iki hanyuma agashiraho n'ivyemezo. Ni umwe mu rwego rujejwe inyamiramabi igipolisi. Yabagwaye mu mutwe hariho urwego kwa muganga bakamupima, kera none ntanagwaye. Hanyuma rero nawe nyine arivugira ati jewe cimvuga ubutumwa nyene, turetse kuvuga n'ivyo ko yavugiye mu kibanza kitari ico sinavyajejwe, kandi noneho yambitse ibara urwego rwose. Ivyo biturire avuga yari kuvuga ati naka twamufashe ariye igiturire kandi nikivyemeza ngiki, aho yari kubafashije cane, hanyuma abajejwe bagaca bagira ico bakoze. Nawe yagiye mu ibarabara yambika iceyi inzego z'igihugu, cyo gituma rero ategerezwa kwishura ku bibazo bijanye n'amakosa yakoze. Amakuru twabateguriye arabandanya. Ugwaruka rwiga mu mahanga rukwiye guterera mu iterambere ry'igihugu biciye mu migambi mito mito rurangura bafatiye ku bumenyi n'akazi bakorera iyo baba bari. Bishikizwa na Yves Gislema Niratanga, umwe mu banyeshuri babiri bavukana biga kuri kaminuza
iri muri Canada. Hari ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bahejeje igikorwa cyo kwakiriza amatara nako ibarabara gitiriwe Imprimerie ryo muri zone ya Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Ahon Nduwayesu. Ayo matara yakijwe ashizwe kwibarabara gitiriwe Imprimerie riri muri quartier Kigwati ya zone Nyakabiga na Steve Florian Maniratanga hamwe na Yves Gislin Maniratanga, abanyeshuri b'abarundi biga mu gihugu ca Canada. Abanyagihugu baba muri iyo quartier n'abaca kuri iryo barabara bugorovye barashima ico gikorwa ciyumviriwe n'ubwo gwaruka. Ahantu hatari habona bana ni barabara ahantu hatamuco waruhari. Ibire tukaba tubikenguruka cyane, turashimiye cyane ugo gwaruka gwiyumvira ico ciyumviro ciza cyo kuza gufasha kugera natwe tuba ahantu habona. Ubu urabona nk'abazoba baja nko mu Bwiza ngaho mu Ijabe baduga ngaho, urabona ahantu ibarabara gegereye ku Ntahangwa hatabona. Ibi rero bizodufasha cyane, biraduhimbaye cyane. Umwe muri abo banyeshure bavukana biga muri kaminuza ashikiriza ko umuntu wese ashobora guterera mu iterambere, igikuru ari ukwiyumvamwo igihugu cakwibarutse. Agahamagarira urundi gwaruka ruja kwiga hanze y'igihugu kwitunganya neza rufasha aho ruvuka. Twese turashobora kugira ico dukoze kugira ngo dufashe igihugu cacu kugira ngo gitere imbere, kandi bizosaba ko abantu bose igihugu baciyumvamo kandi abagikorera batiziganya. Ibintu by'ibiyayura bimutwe n'ibindi bisamaje ugwaruka birababaje cyane gose, kubera urumva ni potentiel iba itakaye, kandi ndibaza ko ugwaruka bw'u Burundi burashobora kugira ibintu byinshi kugira ngo gifashe igihugu. Mu by'ukuri nobabwira atangure kurondera imigambi bimba baja ku ishuri kugira ngo baronke ubuzi bwiza bwofashe igihugu, canke bagira ibindi bintu kugira ngo barabe ingene boterera mu iterambere y'igihugu. Bisaba gusa kwishaka no kwishuramo urara rwinshi. Musitanteri wa komine Mukaza amenyesha ko ku ruhande rw'intwaro bafadikanije n'abanyagihugu bategerezwa gukingira ayo matara, agatera kamo n'abandi kuhafatira karorero. Aya matara dutegerezwa kuyakingira. Abajeje umutekano niho babahabereye, abene igihugu nico bahabereye muri ya makomite y'umutekano ahurikemo bose, bategerezwa kudufasha kugira ngo izi nyubako zishizeho zubahirizwe ntizisambuke. Ikindi nuko twebwe nk'intwaro ibi bashizeho hazogera igihe hagira icononekaye. Ubu izi nyubako bazishikise mu minwe y'intwaro ku buryo hagiza kononekara, ubu ari twe tuzoya twimenya kugira ngo turabe kuntu iryo tara ryosubirizwa. Ahubwo twifuza yuko bozo batuzaniye abandi kugira ngo badufashe mu bindi bice. Murabona nk'iki gice n'ikiraka cyo kuri Avenue Muyinga, hariho n'ibindi bice bitaraka. Dutera kamo rero abandi bashobora kuba ataco barakora bagerageze foko biyumvira kugaruka gufasha kugira ngo ajye makarici yabo nayo amera neza. Nkuko bishikirizwa n'ubwo gwaruka, uburyo bwo gukora ico gikorwa cyo kuboneshereza iryo barabara babukuye mu dukorwa duto barangura iyo bari ku mashure muri Canada, byose hamwe bikaba byabatwaye amahera y'ababa imiliyoni 16. Urakoze Ahon. Birakwiye ko abadandaza abubatse ibibanza byo kudandarizamwo mu masoko ya leta bakoresheje uburyo bwabo hamwe n'abajejwe gushinga ibiciro by'ivyo bibanza bakiga bakaja hamwe bakaraba ico korohereza abadandaza bakorera muri ivyo bibanza. Bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura bashikiriza ko kwicarana byotuma haba ukumvikana. Jewe ico kibazo ndakibona muri angle zibiri. Ubwa mbere nuko ingingo ya leta burya kenshi ntabanduka ntiharirizwa, kandi nibaza ko ntishinga giturumbuka haba hariho ivyigwa vyahabaye kugira batohoza myukuru ko ariko nyavyumvije mu bantu bavyidoga nuko iyo ngingo leta yifashe itagishije inama banyenevyo. Aba bafashe ingingo ubuya barabonye ko ariho uruhombo sesuye. Mugabo rero kandi amabareme bafashe aratigoba cyane gose. Rero nkuko nagiye numva bamwe bivuga, leta n'umuvyeyi barakwiye yuko iyo mezuro ihagarika gatoya kibanze kaganira nabo bantu baba abo biyubakiye baba ariko bara exploit, kuko nabo bariko exploit ubuya basho guca bashira gati mu ginyo ngo bayironke ibintu. Mugabo hajyaya kagumayo ugomba uzi yuko
hariho n'uburyo muntu nawe ntajya ntikazohera rero kugira ngo izo ngorane zihere nibaze yuko leta nabo bajejwe gutunganya amasoko nabo badandaza rero izo nzego zose bo kwicara bahaganira ukuntu ico kibazo mugikemura ntabe banje wangurana. Hariho abadandaza mu bibanza vyubatswe na leta, hariho abadandaza mu bibanza biyubakishirije, hakaba n'abadandaza mu bibanza bakoteye abavyiyubakishirije. Urumva ko iyo mice itandukanye. Je kubwanje leta irakwiye kwiga iyo mice uko itandukanye. Udandariza mu kibanza cubatswe na leta nabiri uko leta ibisaba. Hanyuma udandaza mu kibanza yiyubakishirije leta niyige ukuntu yo murihisha ikuyemwo uburyo yakoresheje mu kubaka ico kibanza. Hanyuma udandaza mu kibanza akoteye abaciyubakishirije nawe leta nivyige. Nimba isubiza amahera wubakishije ico kibanza yamusubize kugira ngo leta ikirihishe yaramusubije ivyiwe. Ivyo bizotuma leta hamwe n'abadandaza n'abiyubakishirije ico kibanza bavyumva kumwe. Kuba baravyubatse babisabwe nkumbure n'abatwara isoko canke babisabwe na leta nta kibi cari kirimwo kuko kwari ukunganira leta kugira ngo ishobore gushiramwo amakioske canke ibibanza bitoba byari byashoboye kubakwa na leta bagakoresha uburyo bw'iwabo. Kuba barabukoresheje rero baraterereye ariko kandi ko haciye hazi ingingo nayo yuko ibibanza bisubira mu minwe ya leta wakotesheje ntiyoca ataha gutyo. Vyoba vyiza leta ivyihweje neza ikaraba uburyo uwo mwene kubaka yakoresheje agaheza akabusubizwa. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duce tuyagarukiriza. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira, ndabifurije no kugira ibihe vyiza.